Abaserukira banki y'isi yose bari kumwe n'abaserukira leta bo mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu bagendeye ivuriro rya Mutumba riri ku mutumba wa Migera zone Kabezi kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mbere mu Nyonyo aho bari bagiye kwirabira ingene ibikorwa vy'umugambi witwa Soleil Nyakiriza biriko biragenda muri ako karere. Kuri iryo vuriro rya Mutumba bakiriwe n'abasanzwe barongoye iryo vuriro aho babatembereje mu vyumba bitandukanye vyo muri iryo vuriro asanzwe bakorera ibisata bitandukanye hakaba hari mu ntumbero yo kubereka ivyiza vyazanywe n'uwo mugambi w'igihugu Soleil Nyakiriza kuko uwo mugambi ngo wafashije iryo vuriro kuronka umuyaga nkuba uturutse ku zuba inyuma yaho iryo vuriro ritari rikironka umuyaga nkuba biturutse ku musozi wari warabomotse ugaca wonona ivyuma vyatanga umuyaga nkuba kuri iryo vuriro. Bavuye ngaho kuri iryo vuriro baciye bagendera abene gihugu boroherezwa n'uwo mugambi Soleil Nyakiriza mu kuronswa amatara ku giciro kitavuna aho ni mu gihe bavuga ko kare bitaborohera kuko mu kubonesha mwijoro bakoresha udutoroshi ariko ubu ngo barashima kubona uwo mugambi Soleil Nyakiriza waraborohereje nk'uko bavyivugira. Mishiramwe rero tutarandiriye dufise akanyamuneza keshi turongeye guhikaze kandi umugambi Soleil Nyakiriza kubw'ivyiza aho bigeze kugera uyu munsi tuwubonako. Kare twakisha aka gatorosha kajamwa agapire kamwe kagugwa 600. Murumva nka twebwe tuziganya kundwi rimwe amahera 600 ipire rijaha rimara imisi 2. Urumva yuko imisi 7 ubupire 3 amahera ni menshi. Ya mahera twahora tugura agapire duca tugenda kuyongereza ku mutahe tukaziganya tuziganije gutyo rero duca turonka amahera tugurana umunwanyi agomba kugura itara kugira ngo aje ku rugero rw'abandi akagapire agakire. Hanyuma ikiyongewe kiciza cyanyu nuko uwo munwanyi akaguze ako gapire hariho amahera mudusigira ku munwanyi aguze. Ajya amahera acaza kuja mwishira hamwe komisiyo hariho komisiyo umunwanyi aguze itara bamusigira ijya komisiyo ikiza mwishira hamwe kandi ikiza kuduza umutahe watwebwe abanwanyi. Nuko rero turabashimira cyane kandi mugabo tutibagiye kubasaba burya dufise amikoro make umugambi turawumva kandi turawunezererewe muratwibuka murabukuntu modukororera igiciro. Icyo nagomba gushimira Nyakiriza nuko kurande rw'abanyeshure aho twahora twiga tudafise umuco ukwiye twariga ariko nta bumenyi twadufise baduhaye udukorwa kwishure dukorera muhira wasanga turiko turaniganira itoroshi nkiri n'abavyeyi bariko barakoresha mu gikoni ngo mama ngo mitoroshi nzo gukora kadevore bampaye kandi mama nawe ariko aragakoresha mu byo kugira ngo turare turiye. Aha turi babiri mu rugo wasanga umwana igana ati mpa wundi mpa karavuye karanameneka bivanye n'ukuntu kagoma kaniganirwa. Ariko uyu munsi Nyakiriza Soleil yaje yarashitse iwacu ubu abanyeshure duhawe ibikorwa byo dukorera muhira turabikora n'umutima uri munda tukiyumvira ko turiko turakora byo kuko turi ahabona. Ahandi ho twakora mu gitondo tugiye ku ishure tugatuma twandika ibitari byo tukaronka amanota mabi kuko atabushobozi twari dufise. Uyu munsi rero ndashimira umugambi Soleil Nyakiriza kuko waje hageze ubu no ku ishure amarizita yabaye menshi cyane. Akazi kanje ka minsi yose nk'abandi umudandaji w'ibinyobwa hanyuma jewe vraiment iyo Soleil Nyakiriza ishitse ngaha narashimye gose kuko biranyorohera cyane kubika ibinyobwa byanje neza. Kare abakiriya ndiko ndadandaza nataye saya saa moya bakaba batashe nanje nkaba ntashe kuburyo atamuco nari mfise mugabo Soleil Nyakiriza ishikiye ngayi Mutumba byaranezeye cyane ubushikana saa 5 z'ijoro ndiko ndadandaza kandi Soleil Nyakiriza itarashika abakiriya baranyiba ubufranga ndandaje gusanga barabunyivye mugabo
Sorenya ishikiye ndabona akarusho akanyungu ndabona nzogatana neza ku buryo ubu ndandaza habona umuco ni mwinshi mu bakiriya byose ndabishimira Sorenya kiriza kuko ndabona imbere nzoronka umwimbu mwiza. Ico nosaba rero nosaba ko mwoturose udufrigo ngayi mutumba kugira ngo tuze turabika ibinyobwa byacu neza dufise Sorenya kiriza byose birashoboka. Umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo amasoko ntanganguvu Martin Ndayizeye yavuze intumbero nyamukuru yatumye bagendera ako karere akaba yanavuze ibyaranguwe n'uwo mugambi nyakiriza ashima muri rusangi ivyo uwo mugambi umaze gushikako. Umugambi nyakiriza rero ukaba wateguwe kugira ngo uhereze umuyaga nkuba abene gihugu basanzwe bari kure y'imihora ya Regidezo, kandi uyu mugambi ujejwe guhereza umuyaga nkuba amavuriro n'amashure bisanzwe biri kure y'imihora ya Regidezo. Uno musi rero kuva umugambi ugiye mu ngiro mu 2020 uno musi amavuriro agera ku 241 yaramaze kuronswa umuyaga nkuba, harimo n'iri vuriro rya Mutumba itari risanzwe riri mu yandi mugabo kuva aho habereye impanuka umusozi ugahenuka twaciye twihutira kuza urugomero rwahora rugaburira rino vuriro hani Mutumba rukaba rwahitanywe n'iyo mpanuka y'umusozi, hanyuma ivuriro rica ryisanga ritagira umuyaga nkuba. Niho twaca twikora kuri uyu mugambi nyakiriza kugira ngo ushobore kuhereza iri vuriro ibi bikoresho mubona hano, ibikoresho bivuye ku mishwarara y'izuba. Rero tumaze kubagendera uno musi barashima ivy'umugambi Sorenya kiriza wabakoreye, kandi n'abene gihugu twashoboye kugendera nabone bashimye baratwereka yuko bawunezererewe. Hanyuma usanzwe atwara ibanki y'isi yose akaba ari cegera nawene yashoboye kwerekana yuko yashimye ibikorwa uwo mugambi uri kurarangura, kandi arabona yuko ari ibikorwa biriko biraramira abene gihugu koko. Gutyo rero twaciye tumusaba yuko yobandanya afata mu mugongo imigambi y'igihugu muri yambo na kazoza yacu y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere, kandi yatwemereye yuko imigambi turiko turategura hano mu gihugu cy'u Burundi ijanye n'umuyaga kuba ku bene gihugu bazoyifata mu mugongo. Aho shatse kuvuga nk'umugambi uri kuraja mu ngiro no musi, umugambi Ascent usanzwe uzotanga umuyaga nkuba muri kano karere nyene ku mitumba ishika 95 eka n'iyindi migambi yose isanzwe ifatwa mu mugongo ni banki y'isi yose. Aho novuga imigambi yo kugwiza umuyaga nkuba nkijya iriko irarangira, novuga nk'iyi ya Jiji Murembwe, nkavuga n'iyindi migambi turiko turarangura tufashijwe ni banki y'isi yose ijanye no gukwiragiza umuyaga nkuba mu bene gihugu. Martin Ndayizeye umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo amasoko ntanganguvu akaba yavuze ko atarageseseshwa rumuri, ati ibikorwa Sorenya kiriza waranguye biragaragara. Aho akaba yabivuze yisunze ivyo yiboneye ku ivuriro rya Mutumba eka mbere no ku ntahe zashinzwe n'abene gihugu bo muri ako karere. Ego tumaze kugendera rino vuriro rya Mutumba twashoboye kuja aho abavyeyi basanzwe bibarukira, aho twasanze n'abavyeyi baraye bibarutse batweretse yuko banezerewe cyane, baranatubwira bati baranezererewe uwo mugambi Sorenya kiriza kuko bashobora kwibaruka uno munsi bitagoranye bivanye n'ibikoresho umugambi Sorenya kiriza wabaronkeje, kandi ivyo bikaba ari bizoba no ku mavuriro ashika 400 nkuko narimbeje kubivuga. Kandi aho twagendeye abene gihugu baronkejwe bijya bikoresho bito bito bisanzwe bibahereza umuyaga nkuba mu gihe Regidezo itarahashika, nabone batubwiye yuko banezerewe cyane n'uyu mugambi. Baranavuga yuko
ku kwezi bahora bakoresha ibihumbi 21 bamwe, abandi bagakoresha ibihumbi 42 kugira bashobore kugura amabuji bacana mu ijoro. Mugabo uno munsi kuva aho baronkeye ibi bikoresho by'umugambi Soleil Nyakiriza bavuga yuko ayo mafaranga baciye bayatwara mu kuziganya no kuguranana kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Vyerekana yuko uyu mugambi Soleil Nyakiriza waje kuramira abenegihugu, kandi bakaba ari abenegihugu basanzwe bafise amikoro make. Uwaserukiye ibanki y'isi yose akaba asanzwe ari n'icegera c'userukira ibanki y'isi yose ku isi Irene Burganskaya akaba yavuze ko ari iteka kuba yishikiye muri ako karere. Ati ni iteka kandi kuba niboneye n'amaso yanje ivyaranguwe n'uwo mugambi Soleil Nyakiriza. Ati ni vyiza kuba uwo mugambi ufasha abenegihugu kuronka umuyaga nkuba kuko bituma abanyeshuri bashobora kwiga neza kubera baba bafise umuyaga nkuba. Ikindi ngo bituma n'abakora ubuzi butandukanye bakora neza kuko baba bafise umuyaga nkuba. Akaba yarangije avuga ko igihugu c'u Burundi ari ciza kandi gifise n'abenegihugu beza. Uwo mugambi w'igihugu Soleil Nyakiriza ukaba mu mugongo ni banki y'isi yose muri ivyo bikorwa vyose bimaze kurangurirwa mu bice bitandukanye by'igihugu c'u Burundi.